muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. inshuti banywanyi mwongeye kwirirwa, ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza. ijwi ry'amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. mu Burundi imyaka 29 irashize President Melchior Ndadaye yishwe, umugambwe Sahwanya Frodebu yarimo uracyategereje ubutabera kwigandagurwa rye. Dusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane bwo kubishoka byose bakajyabutsa ibyo bikorwa bakabirangiza, harimo no gukurikirana abari muri uwo mugambi mubi iyo bari hose barenguswe imbere y'ubutungane. Pierre Claver Nahimana ni umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu wari wa President Melchior Ndadaye. Perezida Ndadaye wishwe muri kudeta yo ku itariki ya 21 y'ukwa 10 1993. Norvege yataye muri yombi umuntu itavuze amazina ushakishwa n'u Rwanda rumukekaho ibyaha bya jenoside. OMS yatangaje uyu munsi ko izaba ihagaritse igihe gito doze ebyiri zari zisanzwe zitangwa z'urukingo rw'indwara ya kolera. Muri Madagascar, President Rajoelina yirukanye minisitiri we w'ububanyi n'amahanga kubera intambara yo muri Ukraine. Mbahaye ikaze rero, amakuru arambuye n'inyuma y'aka kaziki. Nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, Norvege yataye muri yombi umuntu ushakishwa n'u Rwanda rumukekaho uruhare yaba yaragize muri jenoside mu 1994, ariko Norvege ntiyatangaje amazina ye. Eugenie Mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Uyu munsi kuwa gatatu nibwo uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 ukekwaho kugira uruhare muri jenoside yatawe muri yombi. Uyu mugabo yafatiwe mu murwa mukuru wa Norvege, Oslo, nyuma y'uko ubuyobozi bw'iki gihugu butangaje ko ari icyifuzo cyari cyatanzwe ko yafatwa. Umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ku byaha byibasira inyokomuntu muri Norvege, Ria Elise Kajayeras, yavuze ko bakoze amaperereza menshi afitanye isano n'ubusabe bwo guta uyu mugabo muri yombi, yongeraho ko hakiri kare kuba hatangazwa icyayavuyemo, bityo avuga ko nta byinshi ashobora kuvuga. Kugeza ubu nubwo byatangajwe ko uyu mugabo yatawe muri yombi, ariko ntawuzi igihe yafatiwe kandi n'amazina ye ntiyatangajwe cyangwa ngo havugwe icyaha nyirizina yakoze. Eugenie urakoze. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, uyu munsi yamaganye ibibera mu ntambara yo mu ntara ya Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia, avuga ko biteye agahinda. Fidel Niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru. Tedros Adhanom Ghebreyesus yagabishije ko ingingo zihutirwa zikenewe gufatwa kugira ihonyabwoko ntiribe muri Tigray. Yatangaje ko amakungu atari karakurikirana bihagije ibiriko bibera muri Tigray. Yabivuze mu kiganiro yahawe abamenyesha makuru ku cicaro c'ishirahamwe OMS mu gisagara ca Geneve mu gihugu c'Ubuswisi. Ghebreyesus yamenyesheje ko umwanya usigaye ari muto cyane muri iki gihe kugira ihonyabwoko ntiribe mu ntara ya Tigray. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus aturuka mu ntara ya Tigray yariyamirije inshuro zitari nke ukugena ibintu vyifashe muri iyo ntara. Yamenyesheje ko vyamunaniye ko yihangana kwitotezwa n'impaka rikorwa ku basivile muri Tigray. Ghebreyesus avuga ko abanyagihugu bo muri Tigray bimwe servisi zankenerwa kuva ingwano itanguye kwaduka mu kwezi kwa11 mu mwaka wa 2020. Yatangaje ko atahandi hantu na hamwe ibintu bishobora kumera nk'uko ku bantu miliyoni 6 mu kiringo kigira hafi y'imyaka 2. Impungenge z'amakungu ziriko zitera ziyongera ku bafatiwe mu ngwano iri kibera muri Tigray, aho inteko za leta ya Ethiopia n'inteko zituruka mu gihugu kibanyi ca Eritrea zongereje ibitero vyazo. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko ibintu biriko birayanzara mu ntara ya Tigray kandi biriko bigira ingaruka ziteye agahinda ku banyagihugu baho. Abategetsi ba leta ya Ethiopia batangaje ku munsi wa kabiri ko bafashe ibisagara bitatu vyo mu ntara ya Tigray, aho ingwano hagati y'inteko za leta n'abagwanya ubutegetsi iriko ibera kuva mu kwezi k'umunani inyuma y'uko agahengwe gasambutse. radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Nigeria abantu bitwaje imbunda ejo kuwa kabiri bateye ibitaro
bica bamwe mu bakozi bashimuta n'abandi muri leta ya Nigeri iri mu majyaruguru y'igihugu. Fidele Niyongabo. Inkozi z'ikibi zirondera amafaranga zaranyuruje canke zirica abantu amajana n'amajana mu ruraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Abategetsi ba leta ya Niger batangaje ko abagwanyi b'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Boko Haram bigaruriye ibice bitari bike muri iyo leta. Baha amafaranga abanyagihugu bakabinjiza muri uwo mugwi kugira bagwanye leta. Amakuru aturuka mu bitaro igitero cyo ku munsi wa kabiri cyabereyemwo yatangaje ko abakozi bavyo barenga 200 banyurujwe harimo inshuti z'abagwayi. Amakuru atangwa n'abajejwe umutekano yatangaje ko abantu babiri bishwe inyuma y'uko abantu bitwaje ibigwanisho bateye ivyo bitaro bikuru ari benshi cyane. Buramatari wa leta ya Niger Sani Bello yatangaje ko igitigiri kitari gito c'abantu bishwe mu gitero cyo ku munsi wa kabiri cakozwe ku bitaro bikuru Gulu General Hospital. Igitigiri kitatangaje c'abandi baranyuruzwa harimo n'abakozi bajejwe ubuvuzi. Yamara ntiyatangaje ku buryo butomoye igitigiri c'abantu bishwe. Muganga Dare Godia Ishaya ayoboye ishirahamwe ry'abaganga muri Nigeria yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko abanywanyi b'iryo shirahamwe 200 banyurujwe muri uyu mwaka. Ivyo vyatumye bamwe muri bo bahunga igihugu kubera umutekano muke. Ijwi rya Amerika. OMS yatangaje uyu munsi ko izaba ihagaritse igihe gito doze ebyiri zari zisanzwe zitangwa z'urukingo rw'indwara ya kolera. Izatanga ahubwo doze imwe biturutse ku ibura ry'izo nkingo no kuba indwara igenda yiyongera ku isi. Fidele Niyongabo nanone. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje ko iyo ngingo idasanzwe yerekana ikibazo gikomeye cy'uko inshansho zihari mu bubiko muri iki gihe zidahagije. Ni mu gihe ibihugu vya Haiti, Syria na Malawi biriko bihangana n'ibitigiri binini cyane by'abandura kolera yandukira biciye mu mazi n'ibifungurwa vyanduye. Gushika ku itariki 9 z'uku kwezi kw'icumi, Haiti yemeje abantu 32 banduye kolera hamwe na 18 bahitanywe n'iyo ndwara. Abandi bantu batari bake baracarindiriye kwemezwa ko banduye umugera utera iyo ndwara. Ishirahamwe OMS ryatangaje no munsi kwa gatatu kw'ingingo yaryo yo kuba rirahagaritse gutanga doze zibiri z'urucanco rwo kwirinda kolera bizotuma doze z'ubwo rucanco zikoreshwa mu bindi bihugu kurushiriza. Ni mu gihe kwiyadukiza kwa kolera kuriko kuriyongera mu bice bitandukanye vyo ku isi. Ishirahamwe OMS rivuga ko doze imwe y'urucanco rwo kwirinda kolera yerekanye ko ikora neza mu mugambi wo kwishura ku kwiyadukiza kw'iyo ndwara, naho ikiringo cyo gukingira abantu iyo ndwara gifise aho kigarukira, kandi bisa nuko ico kiringo ari gitoyi kurushiriza ku bana. Eugene Mukankusi na Fidele Niyongabo murakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa3 radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi. Imyaka 29 irashize kuva umukuru w'igihugu wa mbere na mbere watowe muri demokrasi Melchior Ndadaye yishwe. Umugambwe Sawanya Frodebu yakomokagamo uhamagarira leta n'urwego rw'ubutabera kurangiza dosiye y'abashinjwa igandagurwa rye. Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda afite inkuru irambuye. Imyaka 29 irarumanye Melchior Ndadaye yari umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu matora ya demokrasi agandaguwe. Umugambwe yakomokamo Sawanya Frodebu uko bukeye uko bwije wifuza ko homenyekana bamwishe n'icabi batumye. Pierre Claver Nahimana atwara uwo mugambwe yavyibukije mu kigeno yahaye abamenyesha makuru mu ntumbero yo kwibuka uwo yahavuye agirwa incungu ya demokrasi. Turongera tugashima intambwe utungane bwo mu Burundi bwashiseko yo gushegeza mu butungane ibihangange ese ihirikwa y'ubutegetsi biciye mu gusesa amaraso itariki 21 Gitugutu umwaka wa 1993. Dusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane ko kubishoka byose bakanyarutsa ibyo bikorwa bakabirangiza, harimo no gukurikirana abari muri uwo mugambi mubi iyo bari hose barenguswe imbere y'ubutungane. Umugabo Sawanya Frodebu umusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane ko ukora ibikenewe byose kugira ngo imiryango yabuze muri ico gihe imfubyi n'abapfakazi ko boshirwa n'ingoga mu murwi w'abasaba indishyi y'akababaro.
uwo mugambwe watangaje ko hari abamaze iminsi bawuhanura kwitura ubutungane witwarira abanyamahanga boba baragize uruhara muri ubwo bwicanyi. Ico bikoze Nahimana yavuze ko iyo nzira umugambwe wiwe utazoyifata kuko atavyemezo bikwiye bafise. Abarundi bonyene nibo bari muri ivyo. Twama twumva yuko abantu benshi bavuga ati muraraba neza, burya hariho abanyamahanga bihije inyuma. Ivyo twebwe nta vyemezo tubifitiye. Turamaze kumva n'abandi bavuga bati oya muraraba neza, aho Ndadaye bamwica ngaha mu Burundi hariho abanyarwanda bari bahari b'abatutsi b'abahutu, bagira bati ni mubikore. Ivyo twebwe ntavyo tuzi. Ubutungane bw'u Burundi buherutse gushira habona urutonde rw'abantu 17 bo mu bwoko bumwe bw'abatutsi bagerezwa itembagazwa ry'ubutegetsi bwa nyakwigendera perezida Melchior Ndadaye yakomoka mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'1993. Abenshi muri bo bari intwazangabo mu gisirikare. Kwisonga haza mugenzi we nawe nyene yahoze atwara Burundi aherutse kwitabira Imana mu gihugu ca Mali, Major Petero Buyoya, hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'ibicocoro mu gisirikare ca kera. Abari mu gihugu barafashwe barafungwa, barimwo General Celestin Ndayisaba, abakoroneli nka Gabriel Gunungu, Laurent Niyonkuru na Anise Nahigombeye bakuwe mu karuhuko k'izabukuru. Abandi barahunze igihugu barimwo Alphonse Marie Kadege yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Abenshi muri abo batari mu gihugu baciriwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose, abandi bakatigwa gufungwa imyaka 20. Bagirizwa ivyaha bitatu bikuru: ukwica umukuru w'igihugu, gutembagaza ubutegetsi hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umunyamategeko Janvier Bigirimana akurikirana hagufi iyo dosiye yemeza ko urwo rubanza rurimwo agashavu k'ubutegetsi ku gisirikare n'intwaro z'imbere y'umuzo w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ico bikoze turazi yuko Melchior Ndadaye hariho abamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane, nta kintu na kimwe kibi kirimwo, ahubwo ni ikintu ciza cyane. Nibyo twama dusaba. Ubutungane twiteze ni ubutungane buzoza bwerekana ivyabaye, bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa. Ntibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe, bufata akantu kamwe mu bintu vyinshi. Tufata yuko ari kugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvu z'ubwoko. Ubwicanyi bwahitanye perezida Melchior Ndadaye nabo bari basangiye kurongora igihugu bwakurikiwe n'indyane za politike zahitanye abantu. ONU ivuga ko barenga ibihumbi 300 bo mu bwoko bw'abatutsi. Naha umugambwe Sawanyafrodebu usaba ko ukuri komenyekana. Harabaye amankete ariko Frodebu yavuga iti ibintu sibyo. Ico gihe Procureur General yarahari, yaraciye ashiraho umurwi wakwiye mu gihugu cose, aho bavuga bati abaragiye mu bwicanyi bwakurikiye barabafashe bose babazana mu gasho. Nkumbure ikibazo kihari, mbega byaraheze, mbe ni kuki ubu bitosubirwamwo? Idose y'ubu bwicanyi yashizwe mu mugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Sever. Gusa abacitse kw'icumu muri iyo myaka yo kuva muri 1993 bavuga ko uwo mugwi Sever udashaka kwitaho ivyabo, maze ugashira imbere ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Sever wemeje ko bwahitanye abahutu benshi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika. Tugume mu Burundi. Imiryango irenga ibihumbi 50 iba ku mitumba 7 yegereye inkambi ya gisirikare ya Mudugudu birukanwe mu masambu yabo. N'inkuru radio Ijwi ry'Amerika yakoze yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye nawe ukorera i Kigali mu Rwanda. Iyo miryango yirukanywe mu matongo yayo mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Amakuru duhabwa n'isoko ryacu avuga ko iyo miryango yategetswe n'umukuru w'ikambi ya Mudugudu kwimuka ikarondera ahandi ija kuba, kuko ikambi ikeneye ayo matongo kandi ko ari aya leta. Aba ni bamwe mu banyagihugu birukanywe muri ayo matongo. Twebwe rero basokuru twari dufise amatongo badusigiye, batoza kuba turiko turarima. Kugeza izi saha barayadukuyemo, igisirikare carayadukuyemo. Ikibazo dufise rero ni inzara. Inzara irisha abantu. Twebwe turahwereye.
databukwe ni umwe mu bari bararose iryo tongo yari yarirose ku mwami na Rusage. Nivuga rero abana yari yahabyariye bari bashaje, umugabo wanje yapfuye ahamariye imyaka 65 kandi niho yari yaravukiye. Bakihaba rero ni iyo kambi y'igisirikare ngo ntani yari ihari. Iyo kambi ishikira aho hana Gihungwe yaje isangaho abanyagihugu aribo batanguye kuhaba. Ibintu biri uko mu gihe aba banyagihugu bavuga ko amatongo aribo batanguye kuyashikamwo imbere y'uko ikambi ya Mudugudu ihashika mu mwaka w'1985. Uyu mutama w'imyaka 76 avuga ko ariho yavukiye, yemeza ko amatongo ari ayabo bwegu. 44 mvuka kwezi umunsi baswe n'abasokuruza nibatumye ko amatongo ari yari yeshwe nta namba. Uyu munsi mu 2022 abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bayiganiye ko babujijwe gusubira gusoroma ibyo bari bararimye. Icibagiwe coco no gusubira kuyarimamwo. Ubuserukira umugwi w'abanyagihugu baturatujwe mu matongo bavuga ko ari ayabo, Pascal Nzikwinkunda avuga ko ingaruka mbi zimaze kwibonekeza kuri bamwe muri abo, harimo n'imiryango irenga 20 imaze guhunga igihugu. Inzara kuna mutumba iriko iraca ibiti c'amabuye. Ni ukuvuga hariho abo twikeka ko bamaze kwicwa n'inzara. Hariho umutama ageze mu zabukuru aheruka gupfa. Nuvuga turikeka ko yoba yishwe n'inzara. Yari ntawe nikora, yarabayeho ku buryo bwo gutungwa n'itashi. Aho uzahaca itasha urumva bica bibi. Inzara igeze ku rwego rwo hejuru kuva bafashe iyo ngingo. Twese rero mu minsi imbere turahunga tutazi iyo duhungira. Isoko ryacu ritubwira ko kugeza ubu igisirikare ataco kirashikiriza kuri ayo matati ari hagati yaco nabo banyagihugu. Ariko buramatari w'intara ya Bubanza Nizigimana Cleophas avuga ko ikibazo yagishikirije inzego zo hejuru. Aho hari ku munsi wa mbere w'indwi heze abanyagihugu bagiye kugaragaza umubabaro kubiriwe. Yongeye uburongo yabavuga ko banyazwe amatongo, avuga ko bitwaye ku nzego zitandukanye zo mu ntwaro gushika no ku muhuza w'abarundi. Ariko kandi abandanya avuga ko bakeka ko ari umugwi w'abasirikare bo mu nzego zo hejuru wowe ugomba kubanyaga utwabo. Ni hamwe ikintu umurundi wuno munsi akwereka imbere utabona ibiri inyuma. Igituma tubona ko ibi bintu ari ikintu kinyegejwe inyuma y'ikindi nuko ibikorwa bazanye atabishasha ari bya bindi byahora bikorerwaho. Umukuru w'umutumba Rugunga, umwe mu bibako n'imiryango ivuga ko yomowe mu matongo yabo, Ruvugo Celestin afise icyo asaba umukuru w'igihugu kubw'abarongoye. Nta handi hantu hasi hejuru hariho bashobora gukubita isuka atari aya matongo. Byukuri turasaba Sebarundi ko yogira ico akoze. Nk'abantu tujejwe intwaro dusanzwe duserukira bene gihugu, turafatwa n'agahinda kenshi iyo tubonye abene gihugu dusanzwe tuvugira bariko bamwe bahunga bava mu gisagara kubera ikibazo babuze aho bakubita isuka. Umuhinga mu bijanye no gutunganya amatongo avuga ko ingorane z'amatongo ziri hagati ya leta n'abanyagihugu leta zifisemo uruhara na cane cane kuva mu ntwaro y'abakoroni. Ku bwa Emery Nukuri asigura ko abadagi n'ababirigi bari bashinze ko amatongo yitirirwa leta ari amatongo atagikorwa ariko arakorerwamwo, na bugingo n'ubu akaba ariko bikiri. Uyu muhinga arafise ico ahanura leta mu ntumbero yo gukinga amatati n'ingaruka mbi ku banyagihugu, afatiye ko haheze imyaka myinshi ikambi ya gisirikare ibanye neza n'abarongoye. Twifuza ko leta yogira ivya expropriation ari uko yabuze ahandi. Ifasha tu umwaka zogira expropriation nka 20 nzozigira mu ntariri mu ikomini iyi zobangira nkore imigambi iyi icitegura n'umuzibukiro. Burya umuntu bazomwimura baca bamuha n'umuzibukiro, na cane cane ko umuzibukiro leta ushize ku gihe ubu wawudugije kugira ngo umwene gihugu ntarengane. Iyi miryango irenga 5,000 iriko yimugwa mu matongo apima hegitari zirenga 1,000 ziharugwa ku tudugudu indwi turi mu makomine 3. Imwe ni Buganda yo mu ntara ya Cibitoke, iyindi Bubanza hamwe na Gihanga ziri mu ntara ya Bubanza, iri mu ikambi ya Mudugudu ikora ibikorwa byo kwitegurira gufasha kugarukana amahoro mu bindi bihugu. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru turacyakomereza mu Burundi. Nanone imiryango 30 yabo mu bwoko bw'abatwa baba hafi y'umurwa mukuru w'intara ya Cibitoke bavuga ko babayeho mu buzima bubi, barasaba gufashwa. Buramatari w'intara ya Cibitoke wabahamagarira guhindura ingendo
bakajijukira ibikorwa byo kwiteza imbere nk'abandi barundi bose. Nayo ni inkuru y'ijwi ry'Amerika yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, muragezwaho na Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda. Utanguye kuduga kuri uwo mutumba wa Rukana aho babatwa baba ku birometero 15 uvuye ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke, ubona utuzu twa mitego. Utwo natwo twubakishije ibiti n'ivyatsi n'uduhema twatabaguritse. Uri kure ukibaza ko tubamwe ibikoko, ariko hashitse wakigwa n'abantu bihebuye. Abo barundi banaho nikora biganiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika yo bagowe. Turamerewe nabi ngaha, ntacyo dufashwa, tubayeho nabi, tuba mu nzu z'ingondano, abandi barapokera ntituronka, turabayeho nabi, nukuri tumerewe nabi rwose. Ndasonze, ndamerewe nabi, singira n'inzu mbamwo, ndasembereye, n'ikigoyi kiri mu kunyitsa, ntitugira icyo tutamira, abana baraza kw'isuri mugabo nta myambaro bagira. Hari kindi abo yita basangwa butaka babwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika nuko abaserukira basa n'ababi bagiye, kandi bumva abandi basangiye ubwoko bama bagendewe bakaronswa imfashanyo. Tuhabaye nabi n'abategetsi ntibatwitaho. Natwe nuko twokubakirwa ntabandi, natwe tukafashwa, imfasanyo yaboneka tukafashwa ntabandi, mugabe kiri imbere bosaba yuko babambura ko twubakira, murabona aho turi ibintu tumerewe neza. Leta nizi dufase nk'uko ifasa abandi, itwubakire, idusira hakomeye nk'uko basize abandi hakomeye. Twobasaba imfasanyo botuzanira, natwe tukamererwa neza. Mu mashirahamwe yishinze guharanira agateka k'abatwa bavuga ko imibereho y'abo barundi igenda ihura n'ubwo bukene buvugwa n'abo baba ku mutumba wa Rukana. Nishure Gilbert aserukira ishirahamwe tera imbere batwa dukingira ibidukikije mu ntara ya Cibitoke, avuga ko ibishikirizwa n'abo bantu abo nikora bama babitangiye ivyegeranyo ku nzego nshingwantwaro. Twebwe twama twavuze kenshi cane twerekana iyo ngorane, aho usanga umutwa abayeho mu buzima budasanzwe, kumbure se ubukene bukamugariza, inzara, tugaca tuvuga duti none mubona twokora iki? Turagerageza kubivuga imbere kumbure se y'uburongozi buturongora, ariko turabona kumenga ikibazo nikiraronkerwa inyishu nk'uko vyategezwa kugenda. Buramatari w'intara Cibitoke aremeza ko bamwe mu barongoye na cane cane abo mu bwoko bw'abatwa bafise ibibazo vy'ubuzima. Bizoza Karema ariko aragiriza abo ku mutumba wa Rukana kugurisha imfashanyo bama baronkejwe bakaguma basegerereza. Uwo mutegetsi akabasaba kuvavanura n'iyo ngeso bakaja mu mashirahamwe yo kwiteza imbere nk'abandi barundi. Tugeze aho abantu bose bakorera hamwe, aho batwa bavuga yuko batubakirwa amazu nibaje hamwe n'abandi. Hariho ihuriro ry'abatwa nibarijemo kugira ngo n'icyose cyose kiratangwa gitangwe muri iryo huriro, baraba bo bahaye n'abasigaye. Kandi ikibazo bagira nuko ibyo bagiye bararonka aho hambere byose baca bagurisha bakemera kwiberaho kwa kundi nyine bavuga mu rwego ngo fahabaye, ariko mu ngwamatongo yaraze. Naho biruko hari byinshi byerekana ko leta iriko irafasha abarundi bo mu bwoko bw'abatwa mu iterambere. Akarorero ka hafi nako mu gisata c'indero. Muri ico gisata leta yafashe ingingo muri uno mwaka w'ishuri ko abana b'abatwa bahejeje ishuri nshingiro bafise 36% mu kibazo ca leta baja mu gice ca kabiri c'amashuri mu marise afise uburaro kandi ku buntu, mu gihe abandi bana bo mu bwoko bw'abahutu n'abatutsi baronse ayo manota biga bataha mu miryango yabo. Ijwi ry'Amerika. Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abahinzi bo mu nkambi ya Rusenda bavuga ko bahangayikishijwe n'ibura ry'imvura n'izuba ryinshi ritwika imyaka bahinze. Bafite impungenge ko inzara izabatera. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira yaduteguriye inkuru irambuye. Bamwe muri abo bahinzi bahinga mu nkambi ya Rusenda, abandi mu misozi yunamiye inkambi, bavuga ko kuva mu kwezi kw'icyenda nta mvura iragwa mu mirima yabo, kandi aricyo gihe bari basanzwe batereramo imyaka. Byangandora Alex ni umuhinzi w'imboga muri inkambi ya Rusenda. Rero uruzuba rubayeho rurarenze n'ibiti biko biruma, n'ivyo duheruka gutera byose vyarumye, n'ahantu hitwa ngo ni mu myonga hose haragize gute harumye. Aho waziga ati mu mezi 2-3 imvura izoza gukoroka namaze gusoroma, ibiterwa byose twateye byose vyarumye kubera uruzuba. Rero natwe bw'impunzi turi ngaha mu Rusenda, nukuri turahanzwe n'inzara ivyerekeye ikirimi, ukurima aho turima
harahari ariko nyamara uruzuba rurabaye ndanse. Aba bahinzi bashimangira yuko bashobora kwibasirwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwa n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa rya PAM yatindaga kuboneka. Twebwe ikibazo cy'uruzuba cyo hano mu Rusenda ni ukuri kiratubangamiye. Twahora tubona imvura mu kwezi kw'icumi igwa irengarenga zigatoha isombe zigatoha, none ubu nukuri izuba riraturembeje, twaba tuyigwa nuko imvura igwa kare tukaduga iyo ruguru tukagenda muri abanyabutaka bino twasanze bakaduha akazi tukarima, cyangwa se warose n'udufaranga ugakota aho urima. None ubu urabona izuba riraturembeje, imvura yase kugwa, nayo nukuri twashaka nukuri namba hari amashyirahamwe yotwitaho twega abarefugee bo mu Rusenda batwiteho bareko batuzanira udufungurwa turya, na nyamafaranga twapokeye tuvuze ntuze gusuma ntituronka n'ibyo dusuma. Kankindi Irene ni umuhinzi wo mu nkambi ya Rusenda aba muri village ya gatatu, avuga yuko uru ruzuba rwatumye bimwe mu bifungurwa byari bisanzwe bihingwa mu Rusenda biduga ibiciro. Irengarenga twahora tugura inoti y'ijana ubu zigeze ku mafaranga 500, urutomati rumwe n'amafaranga 500. Nayo ikibagiwe cyo n'intore ntizivugwa ntitugije intore. Ibintu byabaye akumiro mu nkambi ya Rusenda, ndetse n'ababanyi batwakiriye uruzuba rwaturembeje, tugira turacyagenda kurondera udusombe bakatwirukako kubera ko nabo ariho basoroma. Ebana twe mu nkambi ya Rusenda turahanzwe cyane gose, nk'amashirahamwe mutwitayeho murakwiye kuraba nyene mwo tugarukira ko kabisa turahwera n'inzara. Kubera ibura ry'imvura riri muri aka karere, usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda zija gushakira imirimo mu bindi bice byegereye imigezi. Bamwe bariko baragenda baja mu za Karemi, abandi baja Rubumbashi. Ubu n'amatike yabaye make, abandi baja mu za Katanga, nabwo Katanga naho nyene yamaze kugira ikibazo, hariya mu za Morongwe naho nyene hagize ikibazo nk'iki nyene cy'izuba. Niyo mpamvu abantu benshi bariko biyumvira ko babova ngaha hantu, kuko uravye ngaha hantu nta giterwa kindi gishobora kuba cyo hategwa usibye umwumbati kuko urimo ku misozi, mugabo ibindi biterwa impunzi zari zagerageje kwiyaranja zigatera ibishoboka byose aho hantu naho ari ku misozi, mugabo bitewe n'uko imvura yahagaze ubu abantu benshi bariko barimuka, bitewe n'abadeproje benshi bariko barimuka bava ngaha hantu. Yves Hamuri akorera ishyirahamwe rishinzwe ubuhinzi mu nkambi ya Rusenda, avuga yuko ibura ry'imvura rizangiza iki gihembwe cya mbere cy'ubuhinzi. Si abahinzi bo mu Rusenda gusa bafite iki kibazo cy'imvura, ahubwo n'abandi bahinzi bo muri Fizi, Uvira na Mwenga nabo bavuga ko bafite icyo kibazo. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ako kazi iki murakamenyereye, nakatubwire yuko tugeze ku musozo w'aya makuru. Muri makeya mbibutse zimwe mu ngingo zikomeye z'aya makuru twabagejejeho. Norvege yataye muri yombi umuntu ushakishwa n'u Rwanda rumukekaho uruhare yaba yaragize muri jenoside mu 1994. Norvege ntiyatangaje amazina ye, gusa yavuze ko afite mu myaka ya za 40 y'amavuko. Mu Burundi imyaka 29 irashize umukuru w'igihugu wa mbere na mbere watowe muri demokarasi Melchior Ndadaye yishwe. Umugambwe Sahwanya Frodebu yakomokagamo urasaba leta n'urwego rw'ubutabera kwihutisha dosiye y'abashinjwa igandagurwa rye muri kudeta yo ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 1993. Mu Burundi kandi imiryango irenga 5,000 yarituriye inkambi ya gisirikare ya Mudugudu ni muri Muramvya nako Murambabarira ni muri Bubanza, birukanywe mu masambu yabo mu kwezi kwa 8 gushize. Bavuga ko leta yabambuye ibyabo, leta ikavuga ko ari amasambu yayo, naho abangaba bemeza ko bari bayarimo kuva kuri ba sekuru na ba sekuruza. Mu Burundi nanone imiryango 30 yo mu bwoko bw'abatwayo yo muri Cibitoke ivuga yuko ikeneye gufashwa. Abategetsi bati ni mwishyire hamwe mwiteze imbere. Maze rero nshuti mwese uko mungana, ndabashimiye cyane rwose, mbashimiye ko mwahisemo radio mukunda Ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza, murakarama.